mukende dusangire ikiyago dusangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe imigambwe n'amoko iyo tuva ntibituganze kunda Uburundi tubukundishe nk'abandi dukunda Uburundi bwacu Lieutenant Colonel Yakosse, SS 13 commandant du 1er bataillon de la brigade spéciale de protection des institutions et commandant du détachement d'honneur. Vous prie, Excellence et Monsieur le Président de la République, de bien vouloir passer les troupes par eux. Avant de l'ordre, Excellence et Monsieur le Président de la République.
kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 Ndamukiza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe urugendo rumushikana mu gihugu c'u Buganda aho yari yitavye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bisanzwe bisahiriza igihugu ca Somalia mu by'amahoro n'umutekano mu byo bise ATMIS. Iyo nama idasanzwe ikaba yariko yigira hamwe intambwe ibyo bihugu bigezeko mwihangiro byihaye yo gushigikira no gusahiriza igihugu ca Somalia mu by'amahoro n'umutekano kuva mu mwaka wa 2007 aho igihugu c'u Burundi carungika ingabo za mbere. Abakuru b'ibihugu byo bakaba bashimishijwe n'intambwe idasanzwe igihugu ca Somalia kigezeko nkuko mbere byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'ico gihugu mu mwiherero bagiranye. Bakaba bashimye ko igihugu ca Somalia kigeze uyu munsi aho gitegekanya gufata mu minwe bwite iby'amahoro n'umutekano mu ico gihugu cabo. Twamenyesha ko ivyo byashitswe ko inyuma yaho ingabo z'u Burundi zifatikanije n'ingabo z'inzo muri ivyo bihugu dashoboye kugarura uburere bwari fatiwe n'umugwi w'iterabwoba Al-Shabaab. Bakaba bashima rero cane intererano igihugu c'u Burundi catanze kuva mu mwaka wa 2007. Uyu munsi bakaba bageze aho rero biga ukungene boshigikira igihugu ca Somalia kiriko kiritegura gufata mu minwe Burundi ivy'amahoro n'umutekano. Bakaba bize rero ikirangamisi c'iryo shigwa mu ngiro imbere ikaba ari n'ikimenyetso kidasanzwe c'uko ihangiro bari bihaye batangiye kurishikako. Bekaba bitegekanijwe ko muri Kigarama mu mwaka wa 2024 inteko zose mvamakungu zarungitswe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariryo ATMIS bazoba basubije Burundi ivy'amahoro n'umutekano igihugu ca Somalia kiriko kiravyiteguramwo bimwe biboneka. Mu bonano umukuru w'igihugu cacu Burundi yagiranye na mugenzi w'igihugu ca Somalia imbere yuko iyo nama iba bashimikiye ku bucuti budasanzwe bwagiye burakomezwa kuva ico gihe abarundi bari bagiye gusahiriza abanyasomalia. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yishimira bimwe biboneka intambwe ingabo z'u Burundi zashoboye gushikana ko igihugu ca Somalia. Mbere mugenzi wo w'ico gihugu akaba yamenyesheje ko abasomalia batazopfa bibagiye uruhara abarundi bagize mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cabo.